kuvuga ngo atagupasira hari amaterme ngo akagupasira ngo ashanga cyuvinyuma ngo ngo azobiteramo ngo irengarenga urumva mugabo urumva vuga nanive uyu mungu twari kumwe muri bus exclusive mungu twari kumwe muri bus non je vous juge pas ni mumusheri wawe akumvikana neza mumva feeling ipasa allez-y akabujya mungu bwose ubuhungu nego basha umunsi narahantu frame narahantu jean tudagenda turicarana abujya bwose bari wabwisi hariho umukobwa wowe vuga rero hura hariho umukobwa na side mbi iwacu ntaco gatoya rega ni ikintu cyo kubyuka rega iyo ngo nihahamuka nihahamuka ngo ibintu ngo bahora bambwira je sais pas naronsa akazi ari umuntu yamaye akazi abo niba abagabo bawe ahubwo rero STV, every story matters. Well, no my people, it's another day, it's another blessing. Kwa namwe bakunzi ba STV, ni done for real kuri MIC za STV. So today, turi mu bibanza vyiza, turi kuri Nueva Vista na kabare gafite ni hoteli mu Kinama 10 aho bita kuri Twavyemeranye. So today fise deba nazaye abantu babiri, nazaye umuhungu n'umukobwa, deba zogira ko rero iza ko yerekeye ku rukundo amahera amwe nivyo novuga ati genre ibintu byo kurangura amabanga yabo bati kuko nivyo bintu bihanze abajore muri kino gihe rero sasa mugwa mudukurikirana umwanya tuza kuba tubahaye ibintu bikaze. Yes bakunze ba STV nabwiye ko turi kuri Nueva Vista turi mu kibanza ciza kiri kuri Twavyemeranye. Sasa no munsi abandi kumwe n'abatumire babiri abatumire bambaye neza bambaye black je nabaciremo je nyene ariko reka ndabareke bi présenter hama tubashe kuganira bose mubazi reka duhere mu bamfu les femmes d'abord ndakwakiriye babwira akazina kuno witwa OK bonjour kwa nibari bwambone ngahanya bakunzi ba STV oui nitwa Kelia Marlene eko nkaba ndi umukobwa biraboneka ntibubatse ndi Bujumbura okay Bujumbura okay bakunzi ba STV ndabaramukije amahoro y'Imana canke umwe wose kwavyumva bwakeye hama ku mazina yanje banyita Ndayishimiye Claude abenshi banzi ku izina rya Mr niritazirano naje nakuze numva bantazira uko nyene sinzi hanini ico barikuyeko murakoze yes mwamaze kumva tukubona Mr canke Claude hamwe na Marlene. Esa so munsi nabazaye ngaho kugira dushobore kuyaga kuvyerekeye ibintu bihanze ugwaruka gubu canke abantu dushobora tuja mu bintu jantavyo bazi kuvyerekeye inkundo canke kiniki Kelia kenko nakuba DJ Kelia Marlene ati ntamushiro ufise kubera iki ko nze bakobwa muri kino gihe benshi kunda gusanga benshi bari cyane kubera mutabemera cyane bale sinabwiye ko atamushiro ufise ari wavuze kuri Bujumbura biswashobora kuba ndamufise ni Bujumbura nyene gusa si Bujumbura bira ni vyinshi Bujumbura ndamufise canke umva ni intimite yanjye arahari nakugira nejo niyo yibona ntaze ni wowe nyene arizi wowe nyene ndikubwiye muvuga izina muvuga tujya mu mushiro uriyumva nimba atari banga namutubwire ya ufise orara inyegeze cyane gusa ni ufise zawe wowe nyene wibaza ko n'umusheri wawe ni wowe nyene akantu kashema ibintu byinshi Mr nawe agende en couple kandi vuba cyane nko mu myaka basigaye bemera ko muri en couple cyane naheze je ndavyemera bon ntibirigura ja kure ndavyemera ndi en couple mfise umukunzi umwe wenyene umwe gusa ushaka kumutubwira oya simaka kuri kamera ariko mu minsi iza nzomubabwira muzobona ku ma invitation ariko hacasigaye nk'imyaka 2 ni kweri ki abantu bumwadije izina ry'umuntu muba mukundana cyangwa musohokana imbere ya kamera abenshi ntibakunda kuvuga amazina bacha bagira ama recherche nawe ni recherche inzaha biva kure
kugira yitwa inzahabu imanza guca mu muriro we nacimuhinga ndayimba kugira ndamutore ceza mvuge source yawe nta muntu wavuga kode y'akazi so ibintu vy'inkundo byo muri kino gihe ukuntu tuba tubizi abenshi mu kubijamwo hari abantu bavuga yuko hari umuntu mushobora guhura siko Kamarlene ashobora kuvuga ati Jesse ushobora kuja mu rukundo na wewe tutaryamana wowe ubivuga ko iki nk'ivyo bintu abantu nashobora kuja mu rukundo hari abahungu bavuga ati Jesse nuko ushobora kuja mu rukundo ushobora kuja muri relation tutaryamana nivyo baho nivyo ukunda hari abantu babivuga uko bivuga gute ico kibazo cishuma umwe ari we wese nabashobora kubura cishuma namanze yishure Marlene abo ndabonye kamaye icubahira avuze ati manzuhe musamari abasheri bacu ntibafuhe no gentleman women ntihagire ico bibatwara hama ivyo bivuga babahungu babadoresa novuga nko guhera muri rya myaka muri secondaire sino nta muhungu ariko aragomba kubaka urugo yubahuka kubwira uwo bariko agomba ko bazofatanya urugendo yubahuka kubwira iryo jambo vraiment ivyo nibaza ko bibwirwa babana bo muri secondaire batarabona ikibi n'iciza kandi bajya bararenganwa kenshi barabarenganya ikibi cyo gukundana n'umuntu hanyuma hari abantu bariko badukurikirana bafite amaposition atandukanye ikibi cyo gukunda oya reka banze Marlene ubivuga gute uvuze ikibi oya novuga nti hari abantu bavuga yuko batoja mu rukundo atama rapport bagize wowe ubivuga kwiki zo mutogo baramye ko rasatama rapport hari umuntu akora position bintu canke ugasanga hari umuntu akubesha hanyuma avuga ati je nta nakimwe nzovyihangana mo ugasanga wo budo simo ugasanga agarukanye ca kibazo wowe ubivuga kwiki wowe tu sais pourquoi nayishatse bivuge mixta ukambere kwa abahungu niyo ba propose cyo tukadispose uravyumva dans le sens où tuga turacagurwa deja genre on est choisi turacagurwa n'abahungu baducagura rero sofe bobo en fait nibo baducagura urumva nibo bazana amantuze iwabo nkuko babivuga on est dans une société iri gucyanye utegereza gukora ivyo umuhungu avuga mugabo genre je nibaza ko rapport sexuel ari consensuel ni ibintu abantu bemera ego ibintu babanza kuvugana ego mubanza kuvugana rero je crois que nimba ari umuntu agukunda vya vrai mubwiye ati il n'est pas encore temps yuko ngira ibi azovyemera kandi azokwihanganira nimba nadashoboye kukwihanganira bigashaka umwundi atabishaka muheba imbere yuko haba vyone uti umukobwa se position ya Marlene okay wewe nawo icyumviro kubera hari umuhungu avuga ati jewe siko dukundanye no muntu bisigura yuko niwe dukundanye nimba adashaka yuko nzoja kurondera hanze bimera uku siko uravyumva kuko hari umuntu usanga naho ashobora gusaba yuko mujyamana ugasanga ari serieux siko mugabo akavuga ati jewe nyimba sheri nimba udakeneye ko nzoja gusaba hanze bigenda uko kandi ugira ashike kuri etape yo gusigura yuko ngo byo gusaba rapport sexuel c'est que mutegezo kuba mwarayaze kuva kera uravyumva mwarayaze mwaragize iki mu mazigihe muri kumwe kandi umuhona nawe akabona yuko nawe amaze gufata ndakwereka ingene wabajije intuze ikibazo Daniel wavuze ngo umuhungu ngo mukundanye rimwe akubwira yuko mutajyamanye mudashobora gukundana uwo nta rezo nimwe afise yuko mwemera canke yuko munadiskita ko ivyo bintu uwo muheba mugabo muri mukumwe mu rukundo n'umuntu sivyo basi mumaranye naho basi yoba ari insomene akaca kubwira uri kuramfata nabi ntunyohera ntugira uko nuko ico cyo kumvikana yuko bategerezwa kugira ama rapport sexuel murakundanye iyo ntuze iyo shele wapanze imeze gute ofere oya urashobora gukundana n'umuntu Marlene siko ivyo tuko turavuga urashobora gukundana n'umuntu mukamarana nk'ikintu ca 6 mois siko umuntu maranye 6 mois abari umuntu utanguye kwizera abari umuntu mutanguye kuvugana ama projet mariage ategerezwa kuca mukora ama rapport biraza bukebuke c'est imposition n'ubundi haba nuze concentre y'abantu babiri uvuga ko bitoba Bravo, même femelle. Yo, muvyemeye irashobora kubaho.
nje gituma yabaho gusa simpano nene kagutwenga simpaka none muvyemeye anumva kubwiye tije ndireti ntangorane gusa kuco uvuga ngo motifu ngo murakundanye ngo imyaka myinshi twakundana na 5 ntarabaredi nkakwima nkavuga nti no ntibikundani genre sinumva yuko birindira ku buryo je naho dukora ibintu n'ibi gaco kuvuga ngo ngumva ngo twameze ngo twamenyeranye kumenyerana bisigura iki kumenyera yaba hari abantu bashobora kuja mura genre hari ikintu cyo kuminimiza ikintu citswe ama sexualité muraminimiza urazi yuko sexualité ishobora gutuma umuntu mukunda cyangwa umwanka burundu bivaye n'iki tugenda dusiguri tugenda dusiguri kushobora kwa umuntu hamwe umukunde mweze gute oyavuga bivuge keri bivuge bifashe dufate wowe wagiye kwishiramwo ngo genre ngo dutegerezwe ngo gukora ngo ibi ngo mutse ngo tumaranye igihe kinini supposons ça uciye ugenda kubikora wowe ari wowe uri genre constantly bivuye kuri wowe gusa tuvuye ku genre par exemple kamvuge ku muhungu gusa umukobwa nawe yavuze ati none genre ko namukunda reka ntakundi nze kwemera rero mu gihe ibyo image azobona hajyanye yuko wagize ibintu utamuryohe urumva wowe nawe nyine abagiye gutesta ntabagiye kubera wonyine abyumva ko ari prêtre abagiye gusa nk'umutesta ari hamwe rero muvuye yaca avuga bya bintu none ikosa riba riri ku muhungu cyangwa riri ku mukobwa ikosa riba riri ku muhungu cyangwa ku mukobwa no wabitsanye no bariri urumva umuhungu arashobora gutuma urukundo rw'umukobwa rugabanuka bisigura yuko biciye muri iyo nzira bo aho ndahamushigikira iyo genre alors secret abakobwa barakunda umuntu ari genre attentionné urumva akantu kosa kubwira ube attentif nako ariko umugisha ngibiti wanyona muca mugenda mu bahungu b'abagenzi bayo ngo umukobwa ngo atagupasira aya materme ngo akagupasira ngo ashira ngo cubwi ngo azobiteramo ngo irengarenga maidia none ndakubaze ibije hari abantu bemeza yuko ushobora gusanga ntuzenya rapport sexuel zongereza urukundo siko ama rapport sexuel hari abantu bavyemeza siko ntavyo nzuko ntavyo ndemera ko nakoze oya aba ntavyaremera mugabo gatoya keri ikintu nje nshaka kuvuga kuri ivyo bintu kiravuze ngo biratuma abakobwa bava mu ntuze muri modo bivuye kuri ivyo nyene vyabakorewe hari n'abakobwa kenshi bagwa mu ngorane batazi sivyo urumva abakobwa buno munsi arashaka wewe icumumarira siko Daniel umugure iPhone umusohokane umugirira ikiniki siko umumenye igisuko byose umumenye inzara usigishe siko mugabo imorere ibintu by'inzara reka biragoye ni ibintu bigoye mugabo wewe akabagomba bigakera vuze sivyo ivyo bintu wewe wo musaba umugorako wewe abigumeko mugabo iPhone yagutumye uzoyizane umushatsi ageze guhidura umushatsi azobizane twumva inyama je mu bintu fungura inyama ntizirimwo inyama zaranyankiye vraiment kandi abanzi baranzi ariko inyama nibaza ko yoba izimbuze iyo bizimbuze na umufaransa nibaza ko uzimbuze uravugwa cyane basi naho buri umuhungu ufise nani ekivara yo kugura intuzeye yo kugura akabenzi siko ukakamugurira wumva nawe mu mutu utovuga ati ano mahera kwiki je namukorera ibintu byose ushobora kuba turi abahungu upondetse wikorera ikiyede mbwa winjiza uduhera ukigora ukagura ikiro cy'umufaransa ukakigurira umukobwa akajya nk'uwatabutse siko hama wagera nawe kugira icyo umupropose akaca avuga oya none wumva tunabivuga kwikima Mwiza ndakubaza erega uri muri propaganda Ujya hano niyo propaganda nayo tabona umusaruro uri kuri yamamaza uri kuri yamamaza ashaka kwiyamamaza uzi kudatsinda amatora vrai ou faux ego uvuga vrai ou faux ego mugabo uri n'abantu batanga jean abakandida bagatanga ziya 30 million uvuga ati ahanye ninatsindwa sindoja ku ishuri urashaka kuba uri mu propaganda hanyuma ubizi neza ko uvuga ati ahansobora gutsinda cyangwa gutsindwa ikibazo aho nyene kama ntujya kuvuga ngo ya mahera
ngo yampe mugabo ubuzi yuko mfite peut-être ni naburi iki giti uri kurevesta muri bivuze cyo kuja muri presentation ngashaka gupostinga ivyo bivuze wisunze kuri kujya kuntu ushobora kuzana je ndumuhungu nkasororera umukobwa ngo kugira ngo bidakunze ce nihangana niyo propaganda iri karavuga ohohoho basi namwe none kwivyo bintu muja gukonsoma abahungu mu bikonsoma muhira babafunguriye uhejeje kujya saa sita muhira ukajya mu karuhuka hama saa 9 top ukaburi kurajya nk'igisigo mu kabari umva rero reka iyo suje ndayikwegereza neza kugira bitahore wa yego havuze ngo muzotunuka mwege mugeze mudutunukire hama tubarire vrai ou faux oui ego nta handitse yuko twebwe mutegerezwa natwe kuturira none skifeke rero wewe nigiye mahera ntazobana yagukoze mu mufuko ukayamuha wowe yamuhaye kwera umukunda kweke mu yamuhaye kwera urindiriye ibintu ngo ngunguriye iPhone none si toi tu veux kuyingurira ukayingurira ndayikoresha kandi bisigura ko ndakwimye uza kuyinyaka wowe wanyase wama oya ntashobora kukwaka mugabo urumva hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe naguhaye ibi kwereki nawe uti volonta mwikuremo iyo mentalite kuramwo iyo mentalite yuko genre utegerezwa gutanga ikintu ari uko wizeye ikindi gikurikira batakufashije fuvye c'est tout muri imfuvyi rero umukobwa buno munsi kwera nivyo mbona bigezweho ahubwo ifata sindabafashe nabi ntaduteranye abakobwa bari ngaho mugabo urumva vuga nanive mugabo urumva yuko umuntu nawe aba ariko atanga ibintu avuga ati jewe n'ukuri je ndikokora ntaco nakora inzara ndamumenya impuzu nkamumenya mo gasanga ariko avuga ati je nanje kubera turi muri gahunda yo kujana kuba turi kuwo musiko reka rero bimwe je ndabikora ni sawa hageze kuryoherwa hama turyoherwa ane dan okay reka dufate genre umukobwa araje deja hinge ndabwira ikintu kimwe nta mu ni katsi biri z'abakobwa nta mukobwa asaba amahera umuntu akunda ico coco tumenye yuko bajya abantu bose bahora basaba amahera abahungu basohokana nta rukundo baba bafise mana yanje nukuri kwa Mungu deja ubufise 60 cm reka ndabivuge jewe bivuge ntaco jewe ndi mu ndi ndani ndarurimo ururimo nizuba naryo numva I'm deep in love kubera ko uri umuhungu w'amaboko uravyumva donc ndakubwira like iyo ukunda umuntu réellement c'est difficile difficile cyane genre kumusaba amahera ativorose ni jewe ativorose wakubwira ngo arayaguhaye genre urashobora gutora telefone uri muri kayi wo kuyashaka ukandika mbwa ukavuga ati ndanaca nyiyumvira gute urumva azi yiwe genre image kubona ko irakonta beaucoup plus uravyumva irakonta beaucoup plus rero genre tumenye Marlene umuntu bari kumwe ntarigera amusaba n'ikingorongoro na kimwe natubwire basi urambona wendi bazori basinze kwiteva YouTube nazo muronke ari gusa antuka vraiment ari arabizi nawe nyene ahari genre twumva yuko namukweje hari genre active nonse je nibaze yuko nta mukobwa ashobora kubaho adasaba amahera umuhungu ahubwo renda Marlene hari ikintu wavuze je numva noshigikira donc urabona wavuze ngo umukobwa afise urukundo ntasaba amahera umuhungu bakundana rero ahubwo rero hari nk'abasaba muri section necessaire umuntu ubona ko afise n'ahandi wumva ngo umushasi ngutereza kuwunkorera menye ryo muntu ntimwapfa kandi utawukoze mugashavuranira mukarara mutayazi rero numva nawe ko uri kuri pressure ntufate rero ingorane ufise ya security yawe uyishire ku bandi ivyo biragusha ushobora kuyamuha kubera uvuga ati abandi bazobimuha unanje bigire gutiyo ni security yawe nico gituma ayo mahera maze umuntu amaze kugusaba ayo mahera nawe abari ngombwa yuko umusabe ibindi ahubwo rero abakobwa baratandukanye sivyo hariho umukobwa wevuga rero hura na side mbi iwacu ntaco gatoya sindabavuze mwese rega mugabo nta mwongo buri sato ibidahizwe shake nzane n'ikirundi bashaka mureka banza heza
bwaje kuvuga dosofe rero hariyo n'abandi bahungu rero abantu abahungu batanga babitanga bahonga afite utu attention aguma gudukado gutyo utayamusavye mugaka akavuga ati genre ndahitanye ishurwe ndari guhaye ndahitanye iki ndari guhaye genre bimereye ko abahungu bameze gutyo mu bakunda ariko ivyo nivyo biba bikenewe hari umuntu yankatanse udukado holala nanone bivuga yuko wari wowe bakaguhaye uvuga ati yego frère bivuga yuko urukundo rwinshi ruduzwa na attention ibintu umuhungu aha mukobwa bivuze yuko attention y'ibintu hariho attention muri comportement hariho attention muri message ibyo biratandukanye rero ushobora n'umuntu afite byose imagine ubayeho gute wakunze wese bishobora kuba ari byo bayemwo wewe kubera n'ukuntu bivanye n'ukuntu yamwemeye aho no musi si tugezemo ni gaka abakobwa bemera abahungu bakundana oya mugabo yaze kumutubwira urumva urashaka gusanga ari nka batanu atuwo urizi oshere wanjye aramwubahara ngira no kumwubaha numero 2 gushika kuri 10 uzoza kurikira zagira 11 pro so hariho muri kino gihe tukunze kubona abakobwa bakunda aba diaspora cyane gose siko nakenda nakantu tukavuge none abahungu bari ino biriko bigenda gute kuko turakunze kubona ama mariage menshi aba diaspora est-ce que bariko bagenda kubw'urukundo ndakene kumenya ukuntu icyumviro ca muri mwese ukuntu ivyo bintu muba muvyumvira kuko nabona murabibona kenshi yuko aba diaspora bamaze batwara abakobwa siko mwe muvyumvira gute dohere kwa manje dohere kwa Claude era kururiya mbe bavuga diaspora numva bakunzi ba STV mumbabarire gatoyi imana inafashe sinze ndavugamwe izindi ndimi z'igifaransa canye udava weke zinova niye Kenya hari umujama rero ntinya yitwa Jisho ashaka kugakata amfashe oya imana ifashe mbaye ndabivuga hakiri kare ebana indinde kuvuga urundi rurimi ikirundi mugabo ndabona nogerageza ntaca hama rero ivyo bintu vy'aba diaspora canke diaspora numbaze wavuze ngo ni gute diaspora urumva uvuga ivyo uko kuntu nemvuga ivyo nzi nubundi nico gituma manje guca bugufi rero je nibaza ko igituma bariko barirukirwa cane nuko aribo bantu bafise uburyo bafise ico barushije bari ino hama kandi uzoshaka urabe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi canke n'umuntu wari we wese n'abazungu baragira ama visite mu Burundi donc mvuze ku bantu bo mu Burundi bashaka kuvisita ucumengana ibindi bintu ndiko ndavuga aba bakobwa bashiki bacu baba barifuza kuja za state barifuza kuva ngaha muri buno buzima baba babayemwo uravyumva ubuno buzima bwuko n'umuhunga muhaye akantu ateja kumusarisha mu bagenzi ngo ujya bayeho kubera jewe ngo ninje ndamumenya vyose ugasanga ariko yironderera aba diaspora nibaza ko ari muri yo cadre yo gushaka n'akavisite ngira bariko bashaka amavize nawe uvuga ko iki amavize basi uko babatwaye babamaze uracari buto vraiment cyakintu mvuze bibaza ko utari sure nacu jewe dushaka amavisite ndavyibaza none ngira yashatse kuvuga gushaka visa canke Dan ico tuma wirukira umuntu ari mu mahanga usize uwo mubana ni giki mbiza yo ndakubwira aya kantu bavuga genre ngo nta genre mu rukundo nta distance nta ki biki je sais pas ibintu nk'ibyo gusa rero gituma bikundira genre peut-être bikundira abo ba diaspora ni kubera iki umuntu bon icambere coco tube clear financier irimo quand même twese turakunda agafaranga kanoti turakunda ubuzima buri stable nta muntu numwe yanka stabilité mu buzima nawe we uyifise uraryohewe nabivuze nta muntu yanka stabilité mu buzima uretse n'abakobwa nta muntu yanka stabilité rero benshi je ndabatahurira kuyumvira shaka kundana n'umuntu genre wo mukunze twite ase uburyo bubayabaye urumva yego sorry manze nsubize uburyo kugira genre ukamukunda réellement ugasanga genre ni gwa rukundo rwo kubabazanya kandi ubona neza ko atana ahantu muzoja like uvuga ati nka mariage ni nko mu myaka 10 genre umukunda ego kutiga uburyo bwiwe ndabona yuko kubaka ari nko mu myaka 10 twega abakobwa imyaka yacu deja hajewe ubwiye mu rwanda shova ngo kwembera ngo ni ryari baguma kubaza baguma gushaka ko pressure we nango ni ryari
guzorutumira cyane ukacubereka karanga muntu yawe nari bashina nurarongogo umva nkwasha ngombe kuzogira ngo mariage gare ukadusanga rero ako kantu karaguteye inuze ukacukubitera kuri sheri umwa kubabaza Wiki mwamaze gushaka ko abahungu bari no babazanye inde wiki mwamaze gushaka ko ndiko ndagoha exemple mufana genre umuntu mushwana muri kumwe n'umuntu mushwana muri ya distance cyo kimwe muri distance mushwana mubiheza gute umuntu ari ya distance kenshi usanga mutanashwa ahubwo kenshi ntabona amakosa ya la plupart du temps la plupart ntabona amakosa inde si hari ntabona amakosa ntabona ivyo wigira nivyo bangangire peut-être banga dufata ivyo basi biri muga je par contre ndakunda umuntu dukundana turi kumwe sinzi abo bandi gusa ndiko ndishira mu kibanza cabo urumva like amakosa ushobora kuba utayabona mugabo we uziti quand même hariho projet ejo nejo bundi turashobora ntazomvuruga uwawe naho yomvuruga ejo harashobora kuba hariho nuze gusa rero abahungu nabo kandi umuhungu ari hanze kenshi uzorabe aba ari okipe ku buryo barondera umuntu yikonsantrana nawe babe pose avuga ati je ndafise safe place ninagaruka ni tiktak ariko rero mwe muri kuri terra bagwasa mugu abasatiriza Aisha impuzu Marie bitunguru nutasha urabashirako ama initiative ku buryo ugiye kuraba telefone bank ko muraba ama telefone y'abasheri banyu vyihotse kuraba telefone y'umushe ngo ni bibi ariko ndababwiye ni bibi cyane nibavyumve mugabo mwe muri kuri terrain ni hamwe rero usanga aciye guheba wewe agakunda wa mudiaspora ukatumva ngo agiye ku maronko wewe uri ino waramutraumatije niko kumana abahungu bari no muraba Daniel iyo ni traumatisme iva heyo trauma abahungu badakora abahungu b'ibishomeri murabatanya byumve babazanya gute kubera batagira nama ntakazagira mata urihe wavyutse yego navyutse kutanyandikiye wowe aho kano karababaza ndagira nike ndindira wari gukora iki akamubwira numva shene muri ngoya ngo hashaka kugezaho ngo numuntu urafise ngo abandi ugasanga mfike mudiskita kukintu wowe aho waruri ivyo yinjira warimwo wowe wari wijyanye ivyo rusenda ngo usanga uri bamwe aho hanze ngo bagutelefone murafise ukuntu security y'abantu bo hanze mufise ngo usanga uri babonye amafaranga ngo uravye abantu baze badoha ngo jewe vraiment ngo bakora ngo uratangwe ngo kukubona ugasanga ikintu cyo kuvyuka iyo ngo yo ngo nihahamuka ngo n'ibintu ngo bahora bambwira wisigura igituma waryamye kare gafya oya uri muri babandi rero sasa umubada batagira po zanyu zitwishe security zanyu nizo zibahungisha waraye ikera nahumya ukagenda cyo kababwira chérie ngira ngenda ahantu hana ngiye je sais pas ibugarama ibiki n'ibiki cyangwa mubwiye ati je sais pas naronsa akazi ari umuntu yamaye akazi abo ni babagabo bawe ahubwo rero abakobwa muri cama mariage urazi impamvu ngo borindira reka kumerera deep inside ngo musheri hari umuntu yamaye akaraka nari ndabizi usika abagabo kumva yumva yuko ubushomera arimo nawe utegerezwa kububamwo mukaba mwese mugasatara muri ubwo bushomeri bisigura yuko abahungu bari ngaha b'ibishomeri barababaza abari b'ibishomeri gitwara bivuze rero naronka ako kazi rero wowe ugiye mu buzima bw'iwacu arondera gukora nawe bari bizarre rero bari bizarre mugabo twumve yuko namwe abakobwa muri kino gihe muri iyo insecurity muri dushiramo baciye bahitamwo rero ati abakobwa ntuze bihaye ati hako rero umbabaza utama amahera wofu mumbabaza ndi stable ku cyo shaka cyose ndakironka agafuma agushavuza mugabo ukababarira Dubai aswara Dubai no kubabarira Bujumbura of muri Dubai akuri Bujumbura amana y'Dubai ni Bujumbura ntibisamoshe ntibisa n'agato mugabo navyo abashomeri dia oya abakobwa abahungu bashomeri barababaza cyane gose akobwa b'adolescente nabo amahera savye banyu Marlene uramaze kurenga igihugu urabizi siko
urabe n'ubuzima bwo hanze ico kintu je sino kigushigikira ko ngo kubabarira hanze ubuzima bwo hanze abana bakobwa naho mva ngo na diaspora singenda bateranye ngo bakunda ba diaspora ngo bace babaheba oya babandanye babakunda kuko ni nkuko natwe twobakunda uravyumva mugabo bashitse ngaho hanze nabo rero uruhigira uce ruhindukira ucusanga bimeze gute ino yahora babazwa n'umuhungu hariya naho agukorera iki abazwa n'ubuzima iryo shavu ubaza karigi aca babazwa n'ubuzima wowe uguma wayagura uvuga ati sheri narakurondereye visa narakuriye indege naragize iki niki none akubwira ndiko nkorera n'umwanya nawe atari yuri wowe irondera ushaka iki numva mbwa friend angebwe murashaka gusima amahitape oya kameme nimutahure none wowe gashaka ugiye kumuha ibintu ushaka ugasanga umuntu agumuhaye imodoka ntuziko muzobana mukaje ushaka ngo ntazoguheba araguheba nyene baca guhinzu ahugabira n'inzu muziko umuhaye imodoka akuguma ko yumvise umutima atawugumye haragiye aca yici none kweke utarindiriye umuhe mu imodoka kuyimuha haba hari impamvu sivyo oya ni muri yasase buvuga ngo guhonga ubu ufise hari umukobwa ubukunda dani ukaba ubona neza yuko nawe nyene agukunda sivyo umutima wiwawe nyene bivanye n'ikiyago mugiriranira nawe bivanye n'ibihe vyiza mugiriranira sivyo ukavuga ati ko mfise imodoka zibiri iya gatatu nguze nubundi ntaco nagira ndayikoze ni just kuryohera nyene bivanye n'umusi mukuru wegereho ati no musi mukuru uheze nzoce ndayimuha canke iko ntayishimye ngira nce ntumiyindi reka ndayigabire umusheri wanje bivanye n'ibihe vyiza mwagiranye canke bivanye n'ingene ubona yitwara sivyo mugabire ibintu byose bitwaye umutima usigaye arahongoka uraza oya ahantu umutima uhongoka rero ntaba yakuri ni wewe ubu wihongoye hari igihe ubuzi mu mutwe kandi ivyo bintu biriho bikaba no kuba type nyene ubona kare mu type umenga arafise ubwenge sivyo akagura iyo modoka kayitanga yizeye yuko umunsi yamuhaye imodoka azoca amuha vyose nawe yipfuza sivyo ntibinakunda kandi umukobwa akayitora ukanayimwandikako ukacuza gusara mu nyuma nayo ngongirira kwakunda nakakubwira ivyo igihe wayimpa twari twabivuganye kandi leta yaramaze kuyimwandikako nta jambo ubugifise uba wibwe rumere nka wawo ngo sheri ngo tuvuye ngo kurya inkoko ngo ca tuce nko kuryama okay inkoko irimo somnifere hari abantu badiringa uko nyene ugasanga mwasohotse uca tuja ni iyi nkoko irimo somnifere ku buryo ca dusimba canke bivana hajya rero nashatse kuvuga abahungu turatandukanye hari ubizana ivyo yahenzwe n'ubwenge bwiwe ngo azoca ashika kuri vyinshi ngo azoca aba marié kumbe kandi kantu k'ubwenge Dani reje nigeze numva uvuga canke na Marlene atavuze sivyo donc umuhungu arashobora gukundana n'umukobwa wowe ukaba ufise amahera menshi kunsumvya ukamuha wa mukobwa nk'ubu Marlene akaba yikundira jewe sivyo kumbe ivyo umuhaye akaza kubijya iwawe ni jewe ndabikoresha dukutanye imodoka waguze arije ndiko ndayitemberamwo mu gisagara akaca kubwira ko ndi umushoferi wiwe sivyo je nanje ahondi nkaba nkunzwe bitangaje ariko nawe akaba ari kudepansa gusa na konte nshasha wuguruje ahantu uca umubwira ukamengo ni bivuga ko n'abana bari hanze reka ndakushaka kwadere wa muhungu vyemera wumva ubayeho gute wemera iki wemera ko bagudepansa ko na gute wemera ko bakudepansa cyo kuba yaguha ubayeho gute umva uwo mu Deje reka ndabikubwira yabwiye uravyumva nta muhungu wa vrai ahagaze neza wa vrai ajamera mukobwa ivyo rero ivyo hari abantu aribwe ndakubwiye wa vrai we nimburu wa fojo mafu ndakubwiye muri Marlene uje ukambwira ati duhure kuri Nueva hanyuma dusangire kamwe aha ni muri kaje wende umugenzi wawe ndiko ndakubwira mbere y'umukobwa mukundana Dani wowe nk'ukunye dukundana ndakubaza nk'uje turi kumwe muri bus kandi ndabikubwira vyanashitse muri kumwe muri bus uri umukobwa ukaca usohora amahera ugatanga ati ni babiri ashaka kida ndihiye babiri wana security wumva vraiment security niyo ni yawe
yari insécurité aho bantu hatebere vyabereye he Bindira. vyabaye bakavuze ngo none umunsi vyabaye Byabaye kuri Joe pana kuri Petete. Ndabyumva. Uyu mungu twari kumwe muri bus. Twari muri bus. exclusive Mungu twari kumwe muri bus. Akura y'amahera ngo ndayamwaka ngo ndayatanga. Ngo kwe kari uyatanga. Tambukira rero ka mungu. Nayo kuyatanga bite. Bitwaye. Sekirite yo kubona yuko abantu baza kubona ko mahera kuyayo. Umukobwa. umva ayo mahera yari wagira sohora nawe sohoye ngo arihe bus. hama nawe Nanje ntitana. Kwa kundi ndi hafi. Itana ndamuhe. Ngo ntiyabo yabanguka ndayamukubwira ndayamuhe. resi bisa muri bisi ndakubwira hano kantu muzoga kuremo mu kiganiro uzakuramo none ingwani urumva nacenda yamwaka ndavuga ati Marlene ati oya byoboneka nabi byoboneka nabi ngo ari wowe uyatanze nukuvuga rero aho rero ubugiye mu kibanza atarirwa umuhungu vyeretse yuko muri uratanga mukobwa kandi ari mu nzira yo korosha abantu no gutuma abantu bagenda bariyumvira ibintu bitari akwiyumvira muri bisi reka naco tukibanda tugaheze none se wabizanye none bivuge basi rero ukacuza rero uri kurajya amahera y'umukobwa nukuri umukunda ntiwumva uri yaretse kuko ubuzi yuko muri wewe ya insécurité kuma wumva ati ya insécurité umwana je mwana n'umwanya baramuntwara yantuza ari ucu utangwa rero kumva wowe utari yareze mu rukundo uguma utanga umwanya wose je baramuntwaye vraiment mu mwanya wose ico no copo urumva niho rero tutanga ucugira uca wumva yuko udakwiye erega depression zirabaho niyo depression urumva cyangwa umuntu akubwiye ijambo mugenzi wanje ujya musheri we ni wa musorera byose ukacumva bajya bagenzi biwe bajya bagenzi oya niyo musota wahamagara sheri ngo ukabona ni wakuyotse sheri urazi nta na kimwe yareje kubera muri mentalite zacu umuhungu niwe yama ibyo nibizona ahubwo rero umukobwa mwiza umukobwa w'ubwenge sivyo musohokanye kugira ntusarike ari wafise uburyo ayaguha byenava mutarashika muri abo bagenzi biwe sivyo arashobora kuriya sibisanzwe kirikare kugira nimusarishanye arashobora kuyariha arashobora kugera mu mwana ibisanzwe basi bivanye nuko abifata hama ikindi kintu naco umukobwa mukundana vy'ukuri mukundana atari karakwishira ko ngo aguha amahera kugira ngo mutemberane abantu bose babone uko nyene uko sivyo hari abakobwa usanga bafise umengo no trouble mentale bagendana ndavuze igifaransa urumva no trouble mentale bagendana ugasanga aragusohokana no munsi kugira ngo kwanza yanatumiye n'abandi bagenzi biwe baze jari yerekane ko mukundana mutanakundana siko ni ya cadre y'intuze y'ubugenzi keri yigera kuvuga hama basingura umugenzi no gusororera ntaco bitwaye mugaba pana dukundana mukundana rero nanje ahantu uce mvuga ko uwo musororera ke Marlene nibisari umusheri wawe MC yumva ko umugenzi ntumva kuri yare nta muhungu mwiganye ku mishure mwicaranye ku ntebe y'ishure ushaka kuvuga ati ndagukumbuye uraza untemberere ukamusorora ndakubwiye ibyo birakunda muga wewe muri we abanye ariko rariha ndazi yuko arumva ari muga ntutwinjire mu mutima ntavyubuzi kandi kirazakujije mesha abangu turihagarara ko nibyo mesha abangu turihagarara ko nibyo ndiko ndakujije ni realite niyo mwanka kwema abangu turihagarara ko nibyo ubonye umukobwa asohoye amafaranga uhita wiyumvira ibindi bintu uravuga ati shana bana burya muhungu bwose ubuhungu nego bagasha umunsi narahantu frame ahantu jean tudagenda turicarana burya bwose wari wabwisi burya bwose wari wabwisi yari umupolisi vraiment sizo fanda afite bagiye genre twari kumwe n'abahungu twari turi mu nama y'intuzenya y'ibintu vy'amaklub gutyo turagenda turicara rero candaza ndururuka kujya ururuka taxi ndagenda aho bicaye rero kujya muri genre ariko ndumugize inama mutanga ibintu vyo kunwa n'ibiki rero candasohoka jewe ngo ashanga wa mukobwa uriyeme ngo burya bwose wisi ngo wari waburanguye yego umuntu yarakubaba hari abantu baba bafite amamentalité atandukanye ngo burya abahungu bose ni uri kurabasororera hari ibindi bintu nashaka ko tuvugana ku vyerekeye ama mariage ari précoce ariko aramo ino minsi ko turabona ama mariage menshi y'abana bakiri batonya yabo dusumba canke iki niki ayo ma mariage ariko araba cyane gose je birateye ubwoba hari gihe wibaza ati none eske bariko bagenda kubw'urukundo canke bariko bagenda muwamuvyumvira gute ya cyo
guhera hasi ucubera yuko basigaye bakunda n'abadolescente cyo gutaka imfura abahungu ubu basigaye bakundana n'abadolescente mbega ko abahungu ubu basigaye bakundana n'abana bakiri toya atari bo bazi ubwenge ari bo batazi ubwenge ushobora kumanipula fasine urashobora gusanga nabo bafite urukundo attention Daniel wowe ufite 30 ans uramaze kubona ikibi n'iciza ukaca ugenda ku mwana wa 15 ans kandi ukumva ngo turi en couple en fait nous gufiya responsabilité murabizi ko ubu bakobwa baze kugira muri 22 23 société yiteka yuko agira mariage à tout prix ari rero nakubwiye uca mu madote ukazaba ngo mbe nawe ngo ni ryari aca ngo bitako ni ntihage abo bana bato basi abo muvuga ngo batoyi nibo baba bacoroshe mu mutwe njye mvuga bacoroshe mu mutwe n'abarahura n'ibingorane nyinshi ntimwibaze ngo nukugira no gufiya ama responsabilité uravyumva gufuya ama responsabilité ari hange rero mwiro turabone mu mpimba ngo vyagenze gute urumva vyagenze gute urumva murabizi yuko abakobwa bamaze gukura baramaze kugira ubwenge bwo gusaba kwera ubu tuvugisha kuri n'abakobwa bakora n'ingoga like ubu mentalite zabo zarakuze ukuvuga umuntu wa 22 ans usanga ashaje umuntu wa 30 we wabari umukecuru ari umukecuru mu mutwe ibi namaze kubona biruta birindwi na kabiri nenda kwibariza ikibazo gato numbaze inge marane tamuciramo ntacyo basinabandaye ngano ataye ntuncire ntacyo avyumva aca avuga ngo genre rero ni ari hahandi ucuza ngo genre akubwira ngo mariage ngo jenga ngo sindagira ngo n'uburyo ngo ntabwo ndegeranye sikuvuga ngo nturagera uratinya ico kintu cyiswe responsabilité ya mariage genre iyo ntuzi ko kwiyangaje ari abantu batinya n'umuhungu cyangwa umukobwa umuhungu uratinya engagement uratinya engagement ku buryo rero uca kuri umwe wa 15 aho wavuga ati nzokwimarira nko muri 8 ans 24 ans 24 ubu ntaca mariage azokubwira ntaki uba bakeneye umuntu genre tuba tubona yuko mwe musigaye mugendana n'abantu bakuze kandi cyacu ni muri cite jewe vraiment bariya ko abanyeshuri kuri kuvyerekeye iki bitobore vraiment arakunze gatonya akunda abantu vraiment begeye imbere bahanahana ivyumvira twe dushaka akunda abantu begeye imbere twe dushaka kurondera bajya bana akiri mu yonda murondera Marlene ntiyari kwemera oya nivyo kunda nico pass kuna nivyo twone umvikana deja Marlene uracirondera cengene mu yitoye wowe uracirondera aracirondeza we nawe uracirondera cengene umuntu yamaze kubona direction y'ubuzima waramuronse deja wavuze ko umufise ntibazomurondere Marlene ndamuvugiye twitege yuko Marlene muvuga cyane tutegeze kubona mariage yiwe cyane cyane nibiki ndakubajije rese kabaza kuguruka ukuze gushaka umuntu ndayishaka erega Marlene Dani niwe mukuru kuri jewe wavuze ngo je nico kunda Dani ni mwese murabatama kuri jewe ni muvuge mukamwe ndabanga uturuta mu vyerekeye Marlene mu vyerekeye byo kubaka arabikeneye arabikeneye kudusombya nico gituma narinzi kavuze ngo abizi kudusuma sinakuvyemera kubera amashure wize niyo nize amashure ayo wize niyo nize namaze gushika kutarashika aya bo y'ubuzima y'ubuzima na isi oya ico nugeze oya ngaje vraiment oya tube clear ndababwire jewe uko jean uko mba niyumva simba numva yuko twokuna like nk'umwana nk'umuhungu twigana canke tugira gute no j'aspire ku muntu akuze gato andusha experience gatoya ku buryo il m'apprend quelque chose nka Daniel fasoza twariganye ntakubonye baguhanye mbona twiganye mbona ibi numa mbona experience utamenya ku matangente ubibona cyangwa ku matangente cyangwa yarabimenya genre ivyo navyo sinarabona yarazi ngene bigana narabibona numva nkene wa muntu andusha experience yo nza kurondera titsere baje bakunzi base umujournaliste wanyu mwahora mwemera ega titsere waranyanki apana wewe kubera oya kandi akuzi comportement zose iwacu wapi nibikunda kata nico kunda ya bugabo serious
seriously reka dutange impanuro nk'intunsenya twahereye kuri twahereye ku vyerekeye amantunsenya vyerekeye umunkundo sexualité irabaho mu bakundana kandi twese turabizi ni turi abana irabaho kandi iragize na sexualité y'ubunye iragize relation z'ubunye beaucoup plus kurusha ikindi kintu mugabo ça dépend de ko ari we mushinge genre umuntu agukunda cyangwa umuntu yashatse kuguheba ivyo umuha byose umuhe sexe umuhiki yashatse kuguheba aragenda ushaka umuhe ibyo ushaka byose ari nka hamwe muvuga mwe g'abahungu twe muvuga ngo dukunda sexualité genre mwe mukunda sexualité twe tugakunda amahera umukobwa ni nkuko urashaka kumuha amahera byose ariko still akaguheba urumva c'est pas ce qui fait ngo relation ziradura ahubwo ce qui fait que relation dira nuko mukundana mwebwe biri deep genre uko mukundana nivyo bigumiza relation ica kabiri wavuze ni ngo kuma mariage précoce nta mariage précoce waje nijo namavuga nta mariage précoce baho haba hageze kuri wewe umwanya wawe wageze no ku muhungu no ku mukobwa wa wageze kubera ko n'abavyeyi niho bari babaheze nta mariage précoce baho kuko urinda uja kwandikwa urinda uja kugira iki umva wowe wabonye ti réellement il est temps nimuvuge ngo navya bindi ngo umukobwa ngo ashaka gutwara indango amamukaca mubigira munyarutsa genre urashobora kutabigira kandi ivyo nivyo twabivuze ko mugabo kindi kiganiro ndakeneye ko tugira kuri iyo suje yo gutwara indango kandi simpaka umukobwa bamutwara ashaka mugabo wewe wumva yuko ti genre ko twarinda negerezwa kumutwara nawe nyine akemera ati utegerezwa kuntwara abayumva hageze n'ivyanka bizanga imbere mugabo wamutwaye mariage précoce nibaho mukundana nta mariage précoce baho aho muzovuga ko ari mariage yitevye naho dore nk'umuntu watraka n'ivyama vyabaye none wewe ntiwavuze ko warawe kubaza ngo watebeje bigeze mbe wewe ngo birihe ngo kerebuka ariko nta myaka ibiri heze bariko barakubwira ngo nkazokora n'umuhungu none ndamukuye muri ya myaka iri muri ko muranyirukana azante sara Marlene nuko akajambo bo je nanje kubijanye nuko nivyo vya sex sivyo wavuze ko tuzobigarukako ariko ivyo ni ibintu swate bivamwo vyiza sivyo canke hakavamwo bibi muri yo sex hama abantu babirekuriwe nibaze yuko ari abantu bamaze kuba bari marié bakagira bakaba baraciye mu mategeko mbere arabasenga bagaca n'imbere y'Imana bakabahezagira hama bakubaka ugwabo sivyo abo nibo bonyene novuga ko birekuriwe uwundi wese akora sex ngo nuko ari kumwe n'umuntu ngo bakundana cyangwa nuko ari en couple agasambana sivyo amenye yuko ni accident yaguyemwo ni icaha ubundi sivyo yiwe sivyo arekuriwe sivyo hamagariwe donc nta none yabikoze ariko arondera iki ko umugore n'umugabo bana mu nzu babikora bariko barondera umwana nawe wabikoze kugira urondere iki umunezero kuryohera umubiri hama ikindi kintu naco kice kiza comme risque abana bubu canke ugwaruka bubu sishaka kugucira nko gusa inge gatoya usanga urakavuga ntaje aho bageze ntibakora sex kugira barondera umwana gusa nabivuze barondera umunezero none oyaye none umva ngo bari mahya barondera umwana gusa oya sukuvuga uko mugabo urumva niko wavuze banda ikibatuma igituma haje cameraman wacu abikora kugira barondera umwana gusa ari Marie bo nibaza yuko niyo objectif ntabwo bagira nka kujya k'umwana k'umukobwa bihejeje aca avuga ngo ndapfuye ngo ndagize iki ndabizi Marie ndabizi nyene none simuze rega none ndinze ngira ntarahura n'umuntu antemwanya ati naragize ingorane izi canke mwigeze mumbaza je ko ntarabikora n'umunsi n'umwe mubizi oyivyo ubimbajije kubera ndabikubwiye je reka mbandaye Marlene natubwiye oya dani hamwe nabwira ko nabikoze wo bimenya gute cyane nabwira ko ntabikoze genre ni intimité cyo bita intimité genre ndakubwiye ko nabikoze ntushobora kubijija ndabwiye ko ntabikoze kandi nta muga tuce twemera ukuri kwawe Marlene ibintu biri reka twemera ukuri kwawe nuko ndi Bujumbura setu esha turi muri sama Bujumbura muri sama arashushe ni kana ko kanu yagahereye ko Bujumbura ebana ukanibandaniriza sasa abana bubu rero usanga basigaye batinyinda
gusumba gutinya umugera wa sida. Rero abahungu mu nyumva wowe uzoguma ukoroka ngo ndahaye umukobwa kano kantu ce ndamurya akwemerera umurye ndabivuze uko nyene muvyita kujyana ndabizi turabiyaga mu marigara ndavyumva muri societe no kujyana niko muvyita uzokarya kagusigemwe umugera sivyo uzokarya nawe uzocurinda ukura usaze ataco wimariye ari uko kwiruka inyuma y'abakobwa nyene wiruka inyuma yabo kubera ikuzojya uyu ejo uzojya uwundi hirya y'uzojya uwundi abandi bajene mu ntara ngaha tuguma twumva bari ko barora inkwavu wewe nta rukwavu uzokorora kubera uzotinya korora impene kugira wa mukobwa urumva wa mukobwa ntakubone uri kurorora impene uri kuraragira impene siko uca usanga bamwe wiyita nyene ngo nababono ngo nabahungu bakiri hasi ntaco bifashije uzosanga bagucako bakurengana sex yica byinshi hama kandi kantu do special no kubwira mugabo rero wewe ndakubaha Marlene vuga wowe rero ntimwumve tubivuga gutyo ngo turiko tubivuga muri sens negative gusa niyo twaje tuva niyo twaje tuva twese iyo atahabaye onye wewe jewe Daniel na cameraman hari abatabirekuriwe nudefanda ibidakoreka abatabirekuriwe ku mategeko y'igihugu sindiko ndadefanda ku mico y'ikirundi bidefanda gusa nubaze ko hari imico isi tushiramwo imico ya societe n'imico abantu bizaniye ça veut pas dire non plus ko twoca tubacinyiza ngo nuko ngo babi ubisanzwe bariko bavuga ngo abantu ngo bajana n'isi si dutwaye niyo tuja rero je veux pas juger personne nta muntu abikora gusa ubikora ababikora abo mwese canke ababikora twese turabizi ko turiko tukora icaha turabizi kandi turenga ko tubizi umubiri uragoye wawe je wane ndawujera wawe akandi kantu do special ndakubwira rero Marlene n'abandi n'abakunzi ba STV muri ko murankurikirana sex ni ikintu uno munsi kigira kabiri kwisi kiyoboye nukuvuga iki icambere gisumba vyose ndazi mbajije abasenga boca bavuga ngo ni Yezu ngo wo mwijuru icambere kiyoboye isi cambere sindi umusesanguzi wa cyane muganda kiza n'amafaranga siko ubu rero ubwoba ndiko ndagira uno munsi sex nayo ndiko ndabona umengo irifatira isi igomba kudomina amafaranga ariko kana amafaranga nuko nabona ingene no bigwanya jewe no bigwanije siko niyagura kimwe ni magiriyani nukuvuga umva wowe yakubwiye gute Dan manze uvuga ico kintu nce mbandana navuga ico kintu nukuvuga iki amafaranga bavuze ko yagura sex umva zobidomina amafaranga ni yagura sex woba navyo urazi rero sex igirigire kabiri ku mafaranga je namaze kubibona canke niko mubibona namwe hama ikindi kintu rero sex n'urupfu rwa mbere niyo koze y'ibintu byose biriko biraba uno munsi kugwaruka guno munsi mbere nigo ruko rurana sambura ningo zubatse sivyo kubera iki sex irimwo urupfu ushaka kuzurambaza ngo birimwo gute sex ibamwo urupfu muri conclusion turamo muri conclusion sex igituma izananamwo urupfu umukobwa yatwaye inda siko urabona hari igihe bimugora kujera bikamugora gutahura agakorora inda so kwica hama ububeshi bwobwo buzamwo muri habaye sex ahantu hacavu ububeshi kugira unayishikire ndababwiza ukuri uri umuhungu ho ndazi no kwemera yuko iyo sex basi ushikire kuri ico gikorwa nyene cyo gushikira uwo mukobwa mukora ivyo ntihabura utundi tuntu ubesha uranyumva reka nigereze ngaho ibindi tuzobigaruka tuzobigaruka ko reka ndabashimire Marlene na Mr Kora twaterabanye Kora twagira ewe genda ugire part 2 we ni violence tugire part 2 ndavuga violence mwani violence bakunze ba STV reka ndabashimire gute ko twari turi azanye ivy'urupfu vraiment iyo ni violence ushizemo vraiment harimo urupfu hari les gens je vous juge pas ni umusheri wawe akumvikana neza mumva feeling ipasa allez-y twese tuzobura numwe wese ku rubanza rw'iwiwe sinzokuburanira wewe uzokwiburanira kantu rero cuhereza ko ni kabi urumva umwe wese azokwimenya mugabo babikore uwo bikundira azobirekeje naho hagaze
uyavuze ngo bavyumvikana uwo bikundira kubireka azobireke mugabo wumva yuko iyo feeling ipasa neza nawe nyene sinamubwiye ngo uri gipfu wewe wumva mu mutima wawe uri erega umuntu afira mu mutima ijambere nimba mu mutima wawe uri yareze utekanye hasta la vista bakunzi ba STV uri gukora ishano jewe ico nakubwira cyo woco reka sha Mr. hagarika bigukundira hagarika canke bidakunda